Imana ishimwe ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nizera ko mwiriwe amahoro. Nanje ni sawa. Tumaze indwi turi mu isomene ivuga kuguma mu masengesho, niyo yitiriwe indwi. Twagize ibihe vyiza kuva ku munsi wa mbere. Munsi wa mbere twarize ku mutima wo gusenga. Munsi wa kabiri turiga ubushobozi bw'amasengesho. Ejo naho twarize gutonda urugamba mu masengesho. Uno munsi naho tugomba kwiga inzitizi z'amasengesho. Les obstacles à la prière. Kubera ko abantu barashobora gutonda urugamba kandi batahuye ko ugusenga gusa ubushobozi, ariko igihe cyose basenga ntibame baronka ama resultat ari positif, kubera ko hari ibintu, hariho inzitizi z'ayo masengesho. Bimwe mu bintu Yesu yagiye arigisha ku gusenga, agenda arerekana uburorero ko hariho abantu naho bakunda gusenga ariko basengera ubusa. Ariko arigisha abigishwa biwe rero ababwira ngo iyo musenga ntimumere nka. Yerekana ko abo bantu naho bakunda gusenga, ugusenga kwabo nta kimazi kugira imbere y'Imana kuko kudafatanye n'ingene umutima w'Imana ubona amasengesho. Hamahanda babwira ngo ntimumere nk'abajya abantu kuko naho bansenga imitima yabo iri kure yanje. Rero turashobora gusenga twiyeguriye Imana mu masengesho, ariko tukama dusanga muri Octobre twaraje muri 2024 twarasenze 30 jours, ariko nta kintu na kimwe twigeze tubona. N'ubu turiko turasenga, turiko turarondera Imana, twaretse imitima yacu Imana, ariko nta kintu na kimwe kirahinduka mu byo dukora. Rero tugomba kwiga ibintu bishobora kuzibira amasengesho yacu, kuko turabona ko mu batwitangiye imbere abantu bagenda barasenga, hari intambara zagenda ziraba, hari ukutumvigwa, hari abo Imana yambwira ati ndafise igituma ntabumviriza, naho muriko murasenga igituma mutabona inyishu z'ivyo muriko murasengera, hari ukuntu mumeze. Imana ishimwe. Ndashaka rero dutangure gusoma muri Yesaya igice ca 59 umurongo wa mbere gushika ku murongo wa gatatu. Turabe inzitizi ya mbere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ukuboko kwa kuhoraho ntikubaye kugufi ngo kunanirwe gukiza, n'ugutwi kwiwe ntikwapfuye ngo kunanirwe kumva. Ariko ibigabitanyo vyanyu nivyo vyabatandukanije n'Imana yanyu, kandi ivyaha vyanyu nivyo vyabakingiriye mu nyonga hayo, bituma yanka no kumva. Kuko amaboko yanyu yandujwe n'amaraso, n'intoke zanyu zandujwe n'ibigabitanyo, iminwa yanyu yama ivuga ibinyoma, n'ururimi rwanyu ruvugira ibibi mu ntamatama. Muri 58, muri chapitre 58, ni hahandi abantu baba bariko baridodomba babaza Imana ati kubera iki Imana twama twisonzesha ariko itatwumva, ko turiko turibabaza ariko itareyagisa. Ku munsi wa mbere twarabivuganye ko ngene Imana yagiye irabishura ibereka igituma itareyagisa kuri ayo masengesho. Ngaha naho iberetse ko naho bariko barasenga ugutwi kw'Imana kurabumva abo bantu, n'ukuboko kwayo si guto kugira inanirwe kwishura ivyo bariko barasaba, ariko ibabwira ati bivanye n'ingene mumeze, ivyo muriko murarondera kuri jewe nivyo bituma bidashikira ubuzima bwanyu, kuko naho nobibaha nimworonka ngene mubijeha, kuko nimwobikoresha bifatanye n'umugambi wanje ku buzima bwanyu. La fois passée, Pasteur Anakra ariko aratwigisha, yaratweretse ko umuntu ariko arasenga akwiye kwiyumvira ku Mana ngene imeze. Ariko ikindi kintu dukwiye kongera ko duhejeje kwiyumvira ku Mana ngene imeze, turakwiye kwiyumvira natwe dusenga ingene tuboneka imbere y'Imana. Kuko igihe turi imbere y'Imana turiko turasenga, hama tukava mu présence de Dieu tumeze uko twari tumeze, naho yishuye ivyo twari dukeneye twamaze kweshua. Kuko ku Mana umutima wayo ntuhagaze ku vyo abantu bariko barasengera. Umutima w'Imana uhagaze ku muntu ariko arasenga, kuko arazi ko igihe Imana ironse umuntu ariko arasenga, ivyimuhaye birashobora kugira ikimazi. Ico gituma icivuga ngo erega ntibinaniye gukora no kubumva ndabumva wanashaka, ariko bivanye n'ingene mumeze, nivyo bivanye n'ivyaha mukora, bivanye n'inyifato mugira,
bivanye n'ivyo mugenderamwo ntimushobora kubona ubwiza bwanje. Kimwe mu bintu nkunda kwiga kuva icyaha kije mu isi, muriko muraraba igihe Imana yakura Adamu mu itongo rya Edeni, ntiyamwima ubutunzi, yagumanye ivyo yari afise. Kandi n'abana biwe turabona ko bamwe, umwe yari umurimyi, uwundi yari umworozi. Usigura uwo muryango wari riche, ariko ikintu bari babuze c'était la présence de Dieu. Nico gituma abantu bakoranye bariko barasenga barashobora kubona ivyo bariko barasengera, ariko ubuzima bwabo butariko burahinduka. Ariko ku Mana ivuga ngo nofuma ndakwima ivyo uriko urasengera kugira ngo mbanze kuguhindura mu gihe gikwiye ivyo utanasengeye nzobishisa kuko uri umuntu atunganye. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nta ciza na kimwe yima bagenda batunganye. Mu yandi majambo, ivyiza naho tubishira ku mutima bijya dukeneye, naho tubishira ku mutima tukabisengera igihe cyose, hari n'ivyo tutari dukeneye gusengera, twari dukeneye kuza imbere y'Imana dusenga ngo Mana hindura ubuzima bwacu. Ivyo bintu ni conséquence naturelle. Umuntu ari muri présence de Dieu bimuza ko nk'inyongera. Ariko hari inkuru nkunda kwibuka, umuntu umwe yari karatwigisha kera, acavuga ngo hari abadamu, mengo yavuze batatu, hari Gitega, bigeze kuja gusenga. Basenga babwira Imana ati Mana turashaka abagabo. Hama abantu barisonzesha barasenga Imana. Umwaka wa mbere urahera, umwaka wa kabiri urahera. Baca baragenda hari ahantu ku musozi witwa Izege. Babonye ko atakintu na kimwe cyakunze, baca batangura gutuka Imana. Barayituka, barayibwira ibintu bidashobotse, hama baca barigira. Mu yandi majambo bari babwiye ati Imana ntitugukeneye, kuko ibyo twagusavye byose nta kintu na kimwe wigeze ukora. Ariko ikibazo kiri he? Mbege ikibazo kiri ku Mana itigeze yumva gusenga kwabo, cyangwa ikibazo kiri ku mitima y'aba bantu bariko barasenga? Nico gituma Imana igomba kutuzana ahantu itwereka ngo mu byo tumaze igihe kinini dusengera, hari ikintu kimwe kibuze gusa, si vyinshi, nuko ubuzima bwacu butungana tukagendera mu nzira zayo. Kuko ivyo Imana yagiye ihora ubwoko bwayo Abisirayeli, bene data, ntiyigeze ibima ivyo kurya, ntiyigeze ibima n'ivyo kwambara. Ariko icyo yaguma ahora yari imitima y'ubugarariji, kwari gukora ibitandukanye n'ivyo Imana ibashakako. Bimwe bimwe no mu vyo Abisirayeli bagiye bararonka, bimwe bimwe ntibabisavye, kubera ko Imana yari yabahamagaye bakuye mu gihugu c'ubuja ibatwaye mu gihugu c'isezerano. Mu rugendo Imana yari yabiteguye ko ivyo bintu bagenda barabibenefisia, ariko icyo yari yaravuze, mwumvire ijwi ryanje mugendere mu kugororoka. Nico gituma iyo abantu bataye intumbero mu gusenga kwabo, hakabura gutungana no kugororokera Imana, igihe cyose bamabarira kubera ivyo bakenye, ariko ntibamabarira kugira ngo ubuzima bwabo buhinduke. Icyaha rero ni inzitizi imwe mu nzitizi nyinshi zishobora gutuma amasengesho yacu atishugwa. Kuko tubonye ko naho aba bantu bariko barasenga, Imana irabumva, kandi ukuboko kwayo ntikunaniwe gukora ivyo bariko barasengera, ariko bivanye n'ingene bameze, Imana ntishobora kwishura amasengesho yabo. Nico gituma natwe tumaze igihe kinini turiko turasenga, twaratangura urugendo, turakwiye kumvira ku kuntu tumeze. Mbega ko uzi imbere y'Imana, ko wumva ko hari ibintu byushaka gukorera, eske wewe irikira transforma ubuzima bwawe? Uriko urayemerera kugurura umutima kugira ngo ishike ikore no kuri cacaki kwizingira ko vuba? Umwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo avuga ngo mwiyambure ibibaremera n'icaha gikunda kubizingira ko vura, kugira ngo bikunde musiganirwe ivyo mwashize imbere. Bimwe bimwe ntitwari dukwiye no kubisengera, ni juste ko turekana n'icaha, haba ivyo bintu kubera ko biri mu rugendo tuca dutangura kubisiganirwa, kuko ngo vyashizwe imbere yacu, biri mu rugendo turiko turajamwo. Rero Imana ivuga ngo nimwiyambure ivyo, nivyo bituma mudashikira ivyo nabateguriye, birabanebera no mu rugendo. Imana ishimwe. Turakeneye kubona Imana muri izi 30 jours. Turakeneye ko Imana yishura gusenga kwacu. Nimuze twemerera Imana nayo itunganya ubuzima bwacu.
kuko umutima w'Imana kuva ikirema umuntu ni ukubona ishusho yayo ngaha mu isi. Ahantu ntangura kubona Imana yicuza igituma yaremye umuntu ni kubera ko ibyaha byari byabaye byinshi mu isi. Ariko ahantu nsubira kubona Imana inezerewe ni igihe Yesu yaza ahejeje kubatizwa, ijambo ry'Imana rivuga ngo nguyu mwana wanje nkunda kampimbara, kuko ishusho yayo yari isubiye kugaragara ngaha mu isi. Nico gituma abamukurikira bose avuga ngo babaye intama zanje, barazi ijwi ryanje kandi barankurikira. Mu yandi majambo, abantu bahisemwe ko tujana bagenda baramera nk'uko meze. Iyi shusho muriko murabona, ubu buzima muriko murabona, nibwo data yari yarabageneye kubamwo. Nico gituma cyavuga ngo mwitwararike ivy'ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, ibisigaye byose ni inyongera. Nari nifuza gutumirira umuntu wese gusuzuma ubuzima bwiwe. Hariho ikintu quelque part kiriko kiratuma Imana itishura ugusenga kwawe, kandi urakizi. Hama kandi bimwe mu byo turiko turareka, haba ubusambanyi, haba ubushakanyi, nivyo birafise ubushobozi peut-être, ariko Yesu Petero ariko arandikira ishengero muri 1 Pierre chapitre 4 verset 1 gushika kuri verset 3 gushika kuri verset 2 avuga ngo nuko kuko Kristo yababarijwe mu mubiri, mwitwaze nk'ibigwanishwa bene uyo mutima, kuko ubabarijwe mu mubiri abamaze kureka icyaha, kugira ngo amare iminsi isigaye akiri mu mubiri atagikorera ivyifuzo vy'abantu, ariko akora ivy'Imana igomba. Ukureka icyaha bene data, umuntu ntarekura icyaha twenga, arekura icyaha arira, kuko icyaha ni bimwe binezera kamere y'umubiri. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo ivyo kamere mere gakunda nivyo mpwemu yanka, kandi ivyo mpwemu akunda kamere mere karavyanka. Ivyo biniganira muri twebwe kugira ngo nidukore ivyo dushaka. Ariko nk'uko Kristo yababarijwe mu mubiri, natwe n'uwo mutima dukwiye kwitwaza kugira tureke ivyatunezereza vy'ivyaha. Bamwe bari babifisemwo inyungu, kuko hashobora kuba hari aba jeune fille barihigwa amashure n'abagabo b'abandi. Hashobora kuba hari abantu bariko barareka ubuzima bwabo ko buhimbara Imana, ko baza mu mugambi w'Imana, kubera ko bavuga ngo none ninabivamwe ibi bintu nzoca ntangura kubaho gute. Ariko mu mugambi w'Imana ntiyagenye ko tubanza kugenda mu bitahimbara izina ryayo kugira ngo turonke ibidutunga. Ibidutunga biri mu nyonga h'Imana, yitwa Jehova Jire. Irashobora kugutunga utari kugendera mu busambanyi, irashobora kugutunga utari kurarya igiturire, irashobora kugutunga utari kurabesha kugira ngo usumire abana. Nico gituma umuntu wese turiko turasenga aguma asuzuma umutima wiwe. Data, ndafise ukuntu naje meze imbere yawe, ikintu nifuza cyambere nuko uhindura umutima wanje. Naho mu bigaragara womara iminsi 33 tuzomara imbere y'Imana atakirakoreka, ariko Imana ikaba yamaze kuganya umutima wawe, uri umuhigwe. Imana ishimwe cyane. Umuntu wese yisuzume mu mutima wiwe. Hama kandi uyu munsi nizera ko Imana iriteguye kubohora ivyaha byaboshe ubuzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Icya kabiri gishobora kuba inzitizi ni umubabaro. Shaka dusome muri Luc 22 44 à 46. Ni inkuru ya Yesu igihe igikorwa ciwe cyagomba gishike ku musozo, arabona ko agira aje kubambwa. Muribuka ko yatoye abadisiple biwe baja gusenga, ariko igihe yabahamagara yababwiye ngo numva umubabaro, numva umutima ugira uncemwo, nimuze. Baca bajana ku musozi gusenga. Haba bashyize ku musozi gusenga, Yesu aratangura arasenga, umwanya umwe aragaruka asanga basinziriye. Verset 24, arushirije kwicwa n'umubabaro ashishikara gusenga cyane, icuya ciwe kiba nk'ibitonyanga binini vy'amaraso bitonyanga hasi. 45, amaze gusenga ava hasi aja aho abigishwa bari, asanga basinzirijwe n'umubabaro. Imana ishimwe.
n'abantu babiri bari muri condition zimwe ariko bagize ama reaction atandukanye. Yesu arababaye, nawe arumva ko iki gikorwa, iki kintu kigomba kimushikire kirateye ubwoba cyane, ariko arushirijwe kwicwa n'umubabaro, wewe yarushirije gusenga. Ariko abigishwa bobo bishwe n'umubabaro baca barasinzira. Mu yandi majambo, umubabaro urashobora gusinziriza abantu mu buryo bw'imwemo, kuko iyo umuntu ababaye aca atangura kwiyumvira aho inzira zizoca kugira Imana ikora icyo kintu. Kuko mu mubabaro hari kwiyumvira, mbega bizogenda gute, mbega Imana izocahe, mbega ibi bintu by'ukuri nzobivamwo. Ariko nagomba ndababwire ko umubabaro ntacyo uhindura mu by'imwemu, nta n'icyo uhindura mu by'ubuzima bwacu igihe umubabaro utafatanye no gusenga. Kuko tubonye ko inyifato ya Yesu Kristo naho yari yishwe n'umubabaro yaciye arushiriza gusenga. Mwibuke muri Matiyo baca bavuga ngo Yesu yaciye abwira Petero, wewe Yesu, Satani yagusavye ariko nagusengeye. Imana ishimwe. Aba bantu barababaye ko umwami wabo agomba kugenda, barababaye ko agomba gutandukana nabo. Peut-être barabona ko hari ibintu byinshi bazoba bahombye, ariko bibagiye ikintu kimwe. Kuri 46 aca babwira ngo nimuvyuke musenge kugira nimuje mu mosha mabi. Kubera ko ibi bintu bigomba bibe bitegerezwa kuba, nibishobora guhinduka. Icyo babera ciza nuko musenga. Rero bimwe mu bitubabaza, iyo tutavyitwayemwo neza, birashobora kudusinziriza. Ugasanga umuntu kubera ko umuntu yamenye ko Imana yitwararitse abababaye, ugasanga umubabaro wiwe yawushize ahantu umenga agomba gutera ikigongo Imana. Ariko mw'isi y'imwemu ntihumvikana umubabaro, humva ijwi ryo gusenga. Satani ntatinya ko abantu bababaye, kandi Imana ntiyishura umubabaro, Imana yishura amasengesho. Ijambo ry'Imana rivuga ngo amarushwa y'abagororotsi ni menshi, ariko Uhoraho ayabakiza bose. Abagororotsi baratakambye, Uhoraho arabumva, akiza amagorwa yabo yose. Nico gituma iyo ubabaye senga. Na Jacques yaravyanditse, avyandikira ishengero. Umubabaro wawe ntugutwara ahantu uje mu vyiyumviro cyane, wiyumvira ngo none bizogenda gute, bigutwara ahantu usinzira, wibagire no gusenga. Ku murango no mwijoro urarira, uvyuse 3 heures aho gusenga urarira. Satani ariko ararondera umuryango wo kwinjiramwo, ariko n'igihe canke nakaryo keza ko guhaguruka uvuga ati naho mbabaye ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uko Yesu yarushiriza gusenga, kuri 43 bari bavuze ngo umumarayika yaraje aramuha inkomezi. Imana ishimwe. Rero inyishu z'abana b'Imana ntiziri mu mubabaro, ziri mu gusenga. Imana irazi kandi iritwararitse imitima yacu, irazi ivyo dukeneye, ariko icyo Imana irindiriye kumva ni ingene wahagurutse winginga kubw'umuryango wawe, kubw'igihugu cawe, kubw'akazi kawe. Satani ntakwemerere kusinzirizwa, ntaguhende ngo usinzirizwe n'umubabaro. Senga. Urababaye? Senga mu izina rya Yesu Kristo. Kuko nutasenga, Satani azokwinjira kandi azogusangana wa mubabaro nyene, ahubwo azowongereza. Imana ishimwe. Icya gatatu, ukutizera. Abantu bashobora kuba bariko barasenga Imana, ariko bafise ugukekeranya ku byo bariko barasengera. Ariko ndaza kudevelopa iki kintu. Murabe iyo Yesu yaragiye arigisha, aragura inyigisho yo kwizera, ayitanga mu madimension atandukanye. Ariko nashaka tubanze dusome muri Hébreux 11 verset 6. Turabe ngene havuga. Avuga ngo utizera ntibishoboka ko ayihimbara, kuko uwegera Imana akwiye kwizera yuko iriho, igahimbera abayirondera. Ni ukuvuga abantu bariko barasenga Imana, icambere bakwiye kumenya nuko Imana bariko barasenga ibumva, iriho kwanza. Hama kandi igihe bariko barasenga irabaha impera, ntibareka ngo bagende nk'uko binjiye, ntibareka kugira ngo bivugane. Imana ishimwe. Ariko igihe cyose iriko irabumviriza, ibabanga amatwi, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo ugutwi k'Uhoraho kuri ku masengesho y'abagororotsi.
igihe cyose yama iduteze amatwi, yama yiteguye kumva ivyo tuvuga. Ariko ikibazo neske urizera ko ivyo uri kuravuga hariho Imana iriho kandi izoguha impera mu gihe gikwiye? Ndashaka rero turabe muri Mark 11:21 gushika kuri 24 ingene vyagenze Yesu ari kumwe n'abigishwa biwe. Havuga ngo Petero yibutse aramubwira ati, mwigisha, wa musukoni wavumye wakabiranye. Yesu aramwishura arababwira ati, mwamana ukwizera Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese yobwira uyu musozi ati shinguka utabwe mu kiyaga, ntabikekeranye mu mutima, ariko akizera yuko ico avuze gikorwa azokibona. Imana ishimwe. Nico gitumye mbabwira yuko ivyo musenga canke musaba byose mwizere yuko mubihawe kandi muzobibona. Imana ishimwe. Iki gihe Yesu yari yagiye ahama abona umusukoni, ntiyawukurako ivyamwa, aca arawuvuma. Muri uwo mwanya yawuvumye nta kintu na kimwe cakoretse, ariko haciye igihe baca baragaruka, Petero acabona wa musukoni wakabiranye. Hama ngo abibonye acabwira Yesu ngo heraba wa musukoni wavuma wakabiranye. Yesu aciye amubwira ngo mwamana ukwizera Imana. Ikintu ashatse kumwigisha, amwigishije ngo n'igihe wasenze ukabona nta cyahindutse ntibisigura ko atacabaye, peut-être vyahereye mu mizi. Kuri verset 20 niko bavuga, kuko uyu musukoni mu gukabirana watanguriye mu mizi. Yesu avuze ngo igihe cyose ndashaka gukora sinkora nk'uko abantu baraba, hari igenda bitangurira ku isoko kugira ngo ndabishike bikomeye mu gihe gikwiye. Rero ukwizera si igihe gusa navuze ngo haguruka akaca haguruka, si igihe navuze ngo humuka akaca humuka. Yesu yarerekanye ko ukwizera kuraboneka n'igihe yabwiye impumyi ngo humuka akaca yibwira ngo genda wiyuhagire. Mu yandi majambo bisigura ngo kurafise urugendo. Umuntu rero yizera ni umuntu ashishikara mu vy'Imana yavuze. Umuntu yizera ni umuntu yavuze ngo Mana ndazi ko ivyo navuze byose wavyumvise. Yesu yaciye avuga ngo mu gihe gikwiye muzobibona. Murashobora kutabibona muri ako kanya nyene, ariko igihe gikwiye muzobibona. Namanibuka igihe kimwe i témoignage yakunda kuntera intege. Igihe kimwe nagiye mu bitaro, twariko turakora bonne action n'abandi, hama tugiye mu bitaro cadushika ahantu, jewe ndababwira abo bantu kuko bamwe mu bo twari kumwe nibari bakijijwe, ndababwira ati mwe muze gutanga ivyo mujanye, ariko je muze ku makajyo ko gusengera abo turiko turabiha. Hama umunsi umwe twinjira ahantu, twinjiye muri chambre imwe, duheje gutanga ivyo bintu, ndasengera abantu bagwaye. Hama tuvuye muri iyo chambre, twinjira mu yindi chambre, dusanga umwana amaze igihe muri koma. Ndamusengera ndataha. Hama ku mugoroba ivyo bintu nari nanavyibagiye, ariko bari bansavye numero. Ku mugoroba nicaye muri salon nzanumva telefone mamagaye. Baca bambwira ngo mukozi w'Imana, ngo jewe ngo ndi umuntu ngo wasengeye ngo muri vya bitaro ngo nakize ngo kandi natashe. Wow! Ndavuga ati Imana ihabwe icubahiro. Cyane umva ngize inyota yo gusubirayo. Hamasubiyeyo ninje muri ya chambre ya wa mwana ari muri koma, cyasanga ndabaza mama wiwe ati ameze gute, acambwira ati ubu ni sawa kwa mema arashobora kubuja ariko narakira. Hama ndasubira ndamusengera. Ndataha. Ndasubira ndagaruka ikindi gihe. Ubu ameze gute? Ubu unye arashobora guhaguruka ariko nta kintu na kimwe yikorera, byose abigirira ngaho, ariko umuseguye arashobora kwicara. Ndasubira ndamusengera. Ndasubira ndataha. Hama ndagaruka uyundi munsi ndavuga ati ubu ameze gute? Ubu arashobora kwicara kandi n'isonde bayimukuyemwo. Wow! Ndasubira ndamusengera. Ndasubira ndataha. Ndagaruka ndabaza ati none uyu muntu ubu naho ameze gute? Ubu ni sawa, ukuboko kumwe kurakora. Ndasubira ndamusengera. Ndasubira ndataha.
Imana ishimwe. Namaze 2 semaines njayo. Hama ku mpera ubu ameze gute? Ubu unye arashobora guhagarara ariko ukuguru kumwe ntigukora. Cyo ndasenga ndavuga ati mu izina rya Yesu nuko kuguru kundi gukire kandi vendredi azoba yatashe. Hama nca ndavyibagira ko ivyo nabivuze. Ariko vendredi Imana ikirangirira ubuntu nca ndaza nca sanga ndi no mu bantu bamuherekeje mu gutaha. Shitse muhira nca ndibuka ko ikintu ca vendredi nari nakivuze. Hama nca ndinga ngo ukwizera si ibintu byabaye, birashobora no gufata 2 semaines, birashobora no gufata imyaka 6, ariko biraba bizima mu izina rya Yesu Kristo. Haciye igihe bace bantumako baba ahantu ruguru, ariko Imana irangirira ubuntu ndafata moto ndajayo sanga wa mwana aratambuka. Wow! Umwana yari ku mfiro, yari muri koma, ariko kubera ko persévérance dans la prière ubu ni muzima. Bisigura ngo umuntu yizera si umuntu yavuze ati none gamana nk'aba bagore bagenda izege bariko barasaba bagaba Imana ukaca babona nta kibaye. Umuntu yizera n'umuntu avuga ngo Mana urigenga kandi ibintu byose ufise igihe wabishingiye. Ndafise umwitwarariko wo gusenga nizeye, ndazi ko mu gihe gikwiye nzobibona. Rero igihe abantu basenga badafise uyu mutima bama bakomereka mu masengesho. Ugasanga umuntu yamaze igihe kinini imbere y'Imana ariko arasenga, ariko kubera ko atakintu na kimwe ariko arabona mu bigaragara. Hama kandi Satani akacatangura no kumukekeranyisa amubwira ati uko biri kose we ni wizera, we urizera. Mwene data, Satani yakubwira kutizera, uramubwira ati jewe ndizera, ndindiriye ko igihe gikwiye kigera. Aburahamu yaronse isezerano ku myaka 70, yaronse umwana ku myaka 100. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu ntiyigeze akekeranishwa no kutizera, ariko yaremeshejwe no kwizera ngo amenye adakekeranya yuko Imana yavuze ishobora no gukora. Kandi hari mu makondisiyo agoye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Aburahamu umubiri we ntiwari ugikora, na Sara yari yaraciye. Kubera ko ntize iby'ubuganga cyane, ariko muri menopause ndumvamwe ikintu cya pause. Kandi ndashobora kukidevelopa. Donc menopause si menostop. Donc igihe bitaraba stop, muri pause birashobora kubandana. Imana ishimwe. Nukuvuga ntaco bitwaye kuko c'est la science, kandi Imana ihabwa icubahiro ku bwenge yahaye abaganga. Ariko abaganga bavuga ngo vyaciye, ariko Imana ivuga ngo haracariho ivyizigiro. Wow! Rero nibakubwira kuri muri menopause atakibondo urabona kandi ufite isezerano, uzobabwira ati ni menopause ariko si menostop. Yes! Imana ishimwe. Ngani twaye icigwa, Madame Pastor aza kumfasha. Ambwira ati bijya bintu wavuze nibyo canke n'amakosa. Zoca nihana ninagaruka ngana. Imana ishimwe. Wow. Rero turakeneye kwizera igihe turiko turarondera Imana. Ni Imana ikwiye, ni Imana yateguye ibintu kera isi n'ijuru bitarabaho kandi bikora mu gihe gikwiye. Yabwiye Habakuki amubwira ati ivyo bintu weretswe uvyandike, biriko biraza kandi biriko vyihutira gushika. Rero mu gihe gikwiye bizoshika. Ni juste igihe uzobibonesha amaso. Icakane ni ukudashishikara mu gusenga. Hari igihe abantu basenga ariko kubera ko igihe cyose ugusenga kudafise ibintu biriko biraza bigaragara, hama hariho gucika intege. Ariko nashaka dusome verset yo muri Romains 12 verset 12. Havuga ngo munezererwe kwizigira ibizoba, mwihanganira amagorwa, mushishikare gusenga. Mu mibabaro munezererwe kwizigira ibizoba kuko murafise isezerano. Nimubivemwo.
Peut-être igihe wari ugomba kubivamo niho igihe cagira gishike. Ntubihebe, shishikara gusenga. Kuko kudashishikara gusenga kurashobora kuba inzitizi yo kwishurwa kw'amasengesho. Nico gituma hari abantu bamwe babitanguye bafise umuriro, bavuga ati Mana ndashaka kukubona, ariko Satani acarabadekuraja ababwira ati bisuye ko ivyo bintu bizoba kweli. Bice bimera nka kumwe kwa Ana. Penina ariko aramuravuga ati ya Mana yawe iri hehe? Ariko ijambo ry'Imana rivuga uko umwaka utashe Ana yaguma agenda gutanga ibimazi. Imana ishimwe. Kandi igihe yaronka ikibondo yaciye yandika indirimbo. Inyuma y'umubabaro harashobora kuba indirimbo z'amashimwe. Ariko dushishikare gusenga, ntitubihebe. Niko umwanditsi atubwiye, munezerwe kwizigira ibizoba, mwihanganire amagorwa, muyihanganire, hama mushishikare gusenga. Muri Bible ya Parole Vivante ivuga ngo umunezero wanyu ukuri soko mu Mana, hama mwimenyereze ivyo bibazo nyene bigihari, mwimenyereze kuguma mu masengesho, musenga gugihe kandi mwihanganye. Banishimye. Ivyo bibazo nyene bigihari, gira attitude de prière. Bandanya, shishikara gusenga. Igihe gikwiye mwene data, Imana izokora. Kandi inyuma y'ibibazo wagize, inyuma y'umubabaro wagize, kubera ko wizigiye ibizoba, uzonezerwa, uzokwibagira amarira warize. Igihe cyose niko vyagumye bigenda ku bantu bagendanye n'Imana, hama bakabona ibintu vy'ibigeragezo mu rugendo rwabo, vyagumye bibashikira, ariko mu gihe cyabo cyo kwishurwa baribagiye imibabaro. Rero nutabivamo, nutarambirwa, uzobona impera mu izina rya Yesu Kristo. Ntuhebe gusenga, shishikara, kuko ukudashishikara ni inzitizi. Igihe tudashishikaye tuba twimyaka y'Imana yo gusubira gukora kandi mu buzima bwacu. Hari ivyo yatanguye kubaka, ariko nitwashishikara tuzokomeza twubaka, tuvyambika ubuzima. Igihe Imana yahamagara Ezekiel mu kiyaya c'amagufa yumye, yavuze ati aya magufa yashobora kuba mazima. Avuga ati Imana ni wowe ubimenya, tanga uruvugire kuri aya magufa. Ezekiel avuga kuri ayo magufa, ijambo ry'Imana rivuga ngo rimwe rimwe rirondera rigenzi ryayo, atangura guterana. Imana imubwira ngo hamagara, ngo atangura inyama, imitsi. Donc yari ama etape. Bamaze kuja ko inyama n'amagufa n'imitsi yose, nta mpwemu zarimo. Imana ikibwira Ezekiel iti hamagara umuyaga nawo winjire muri aba bantu. Yes, Imana mu mugambi wayo irafise urutonde, irafise ngene ikora ibintu. Rero gushishikara gusenga vyerekana ko twemera urutonde rw'Imana, tibwira ngo Mana urigenga kandi ibintu vyose warabiteguye. Shaka gushishikara kugira ngo nshitse ukugoroka kose. Icya gatanu, inzitizi y'amasengesho no ugusenga kutagira ibikorwa. Néhémie chapitre 2 verset 20. Iki gihe Nehemiya yaronse amakuru y'ubwoko bwabo ngene babayeho. Arumva ingene vyagenze Yerusalemu, inzitiro ngene zasenyuwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo agira umubabaro, hama atangura kurira. Ariko muri uwo mubabaro nyene hama yiha Imana mu gusenga. Arasenga yingingira ubwoko bwabo. Hama ariko naho yaraje gusenga, acavuga ngo ntibirangirira mu gusenga gusa, ndashaka kubaka. Imana ishimwe. Kuri verset 20 yatanguye kubaka, kuko umwami amubonye ababaye, kuko ataramumenyereye ababaye, aramubaza ico yomufasha. Amubwira ko ashaka gusubira kuja kubaka inzitiro zi Yerusalemu. Hama aramwemerera aja kubaka. Naho Nehemiya yasenze kandi afise umubabaro, yarazi ngo ibi bintu sishobora kubireka gutya nyene bimeze, hari ico ntegerezwa kubikorako. Kuri verset 20 rero
hari abantu bace baza kumuca intege ba Sanibalati na ba Tobiya 20 acavuga ngo nanje ndabishura Imana yo mwijuru niyo izotuma bikunda. Ariko nahari Imana yo mwijuru izotuma bikunda, nico gituma twebwe abasavyi bayo dushira ko tukubaka. Turazi ko ari Imana izotuma bikunda, ariko natwe nitwicaye tugomba guha akaryo Imana kugira ngo dusange mu bikorwa twubake inzitiro zasanyutse. Uriko urasenga kugira Imana guha akazi, ni vyiza. Est-ce que umaze kudepoza he? Uriko urasenga ko Imana izana akanovera mu muryango wawe. Est-ce que waratanguye kuexersa ivyo bintu? Wumva ushaka ko Imana ihindura umufasha wawe, wumva uriko urabwira Imana ati Imana dusubize vya bihe vya kera. Est-ce que waratanguye kumuproposa weekend imwe muvuye gusenga dimanche kugira muje kuri plage? Canke urindiriye nyene ko bizoza gutyo nyene? Uriko urasenga, est-ce que uriko ubikora kwiki ivyo uriko urasengera? Uriko urasengera abana bawe, est-ce que bariko barabona urukundo? Bariko barabona umuvyeyi atandukanye n'umuvyeyi wa kera? Est-ce que hari ikintu uriko urakora kugira ngo bashike kuri iyo resultat? Bega ku vy'Imana yakubwiye ko igomba kubaka, uriko ubikora ko iki? Kuko ugusenga no gukora bigenda bifatanye. Igihe kimwe nari muri confusion kubera ko hari ibintu Imana yari kiranganiriza. Hama ndabwira Imana, none ga Mana ni wewe? Kuko nari numva binteye ubwoba. Hama nce ndafati umwanya ndagenda gusenga, ndabaza Imana. Hama Imana ikimbwira irya verse nyene yo muri Jeremie, ivuga ngo ni jewe nzotuma bikunda. Ariko ihejeje kumbwira ko ari izotuma bikunda, ikimbwira ngo hari mu Congereza, prayer and action go hand in hand. Kimbwira ngo ugusenga no gukora bigenda bifatanye. Urashaka gushika kuri bijya bintu navuze, utegerezwa gutangura kugira ico bikorako. Ico gihe nari ntangura kwibaza ati none nzoca nja gusaba akazi hehe? Bizoca bigenda gute? Ariko Imana ntiyari kirambwira ivya contrat n'ahantu nja gukora. Yari kirambwira ati tangura, utangure kuinvestisa. Hama umwaka utanguye, kuri bire bijya bintu Imana yari yambwiye, canangura kurondera abantu, ndababwira ati ibi bintu bimeze gute? Bigugwa ngahe? Baratangura, ndatangura ndagira defi. Kubera vyari ibintu nkeneye, hama Imana ikitangura kubima. Amafaranga nari mfise, ariko uko imisi igenda ku kwezi naguma mbona nguma ndabibeneficia, abantu bakaca batangura kuntondera, utangura kudufasha akakantu. Ego, avec plaisir. Bimwe mu bintu bizibira ugusenga kwacu nuko dusenga tugaca tugenda mu cumba, tugaca tuvuga ati Imana ndarindiriye gakumbwira. Ariko Imana irindiriye kuva mu cumba kugira ngo ivyo ushaka bigusange hari imbere. Imana ishimwe. Umuprofesseur umwe yari karigisha, aca kura amafaranga mu mufuko, yari $5. Aca avuga ngo ninda keneye amafaranga. Baca baraduza ari benshi. Ariko mu badugije haca havamwe umukobwa umwe, aca aza kuyatora ayo mafaranga. Aca mubaza izina ryiwe. Aca babwira ngo murabona iki kintu umuntu akoze? Aronse aya mafaranga, ubu turashobora kwemeza neza ko ari wenyene yari ayakeneye. Kuko mwe mwari muyakeneye, ariko nta numwe yahagurutse ngo aze kuyatora. Nico gituma abantu bamwe barafise ivyo turiko turasengera kubera ko bahisemwo gukora ivyo twebwe tutariko turakora kandi turiko turasenga. Rero kijya kintu ushaka kandi uriko urakibwira Imana, hari ahantu kiri quelque part, gisangeyo. Kandi Imana izogucira inzira, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzobigisha, nzobacira inzira, kandi ijisho ryanje rizobagumako.
ariko izoducira inzira kubera ko twatanguye kugira icyo dukoze, kubera ko turiko turavansa mu mugambi wayo. Rero ibi byose mvuze ni byinshi ari inzitizi z'amasengesho, ariko ibi bintu bitanu nibyo nashaka ko tuganira ko uyu mugoroba umuntu wese yiyumvire rero ahagwaye. Eske ni icyaha cyakwizingiye ko? Ni icyaha kikuremereye? Aka karyo uyu mugoroba uha Imana umutima wawe, ibwira ati Mana ndarekuye, nari ndabifisemo inyungu ariko ndemeye no kuburara. Hari abantu bamwe babihisemwo gutyo nyene, baravuga ati Seigneur sinsubira kwiyanduza, ndemeye gupfa, ariko ntibigeze bapfa. Imana yarabatunze gushika n'ubu. N'umubabaro urakuriza ku murango no mwijoro, va mu gahinda, tanga urusenge. Umubabaro wawe ntugutware mu marira gusa, Imana irakeneye kumva icyo uvuga. Eske urizera? Bigeze hehe? Ukumubaza Imana ati none Mana ni ryari? Shishikara gusenga, shishikara gusenga. Hama kandi ugusenga kwawe gufatane no kuja gukora ibyo ushaka, ibyo witeze, ibyo ushaka kubona. Haguruka kugira ngo ubisange iyo biri. Rero nashaka ndangiza mu bintu naranditse inkebuzo. Tegura neza imyanya yawe yo gusenga. Shira kure ibishobora kugusamaza. Tunganya neza ibyo shobora kukurondera wamaze gushika mu kibanza cyo gusengeramo, cyangwa watanguye gusenga, kugira ugusenga kwawe nikugire ukugutesha. Bimwe mu bintu bigaragaza cyangwa bishobora kuba inzitizi y'amasengesho ni igihe imyanya yacu yo gusenga idatunganijwe neza. Ni igihe ugusenga kwacu kwatanguye kwama gufise ibintu gutesha, uko gusenga nta ntumbero kuba gufise. Nicyo gituma igihe wiyeguriye Imana mu gusenga, iyo myanya yawitegure. Yesu turabona ko naho yari afise imyanya yo kwigisha umunsi wose, turabona ko mwijoro yarashobora gukesha ijoro ryose ariko arasenga hatekanye, atari kumwe n'abigishwa bamubaza ibibazo. Turabona kandi ko handi yavyuka mu kicugu gusenga. Ariko ubu biratangaje ko umuntu ariko arasenga arashobora gutwara mu kibanza yagiye gusengeramwo, yateguye gusengeramwo amasaha 2 canke isaha imwe, akagenda atwaye telefone. Muri iyo myanya yari yateguye gusenga, iyo telefone ayikoresheje 45 minutes. Hama muri 15 minutes acibwira Imana ati Mana urabibona n'ukuri unyihanganira umbabarire. Hari ikibazo. Nimba iyo telefone ishobora gusenga uri mu kibanza cyo gusengeramwo, gisiga ahantu itaza kukugora. Nimba ari muhira utegerezwa gusengera muri chambre, tunganya ibintu neza, ubwira abakozi n'abana, usige ubahaye ibyo bashobora gukenera, kugira mu mwanya uza kubiri kurasenga ntihagire umuntu aza kuguhamagara wa mwanya wiha gusenga utarawushikana. Bitegure neza, ugusenga kwawe kuzoba kw'ikimazi. Ikintu ca kabiri nanditse agaciro kanini imyanya yawe yo gusenga n'igihe wakoraniye hamwe n'abandi, kuko bihimbara umutima w'Imana. Bimwe mu bintu nkunda kubona kandi nibaza ko ntibibabaza jewe jenyene, nukungene nk'abana b'Imana ntituconora amakoraniro y'abera, ntituconora la présence de Dieu. Twaramaze kumva ko Imana iba mu mitima yacu. Nicyo gituma igihe cyose turiko turasenga umengo umuntu yokora uko ashatse, umengo yovuga ivyo ashatse, yoguma arabi yashatse. Abantu bashobora kuba bariko barasenga bakoranye, ugasanga abandi bariko baravugana mu matwi, ugasanga ikintu wari no kumubwira après culte uriko urakimubwira mu makoraniro kandi gishobora no kumusamaza. Ni ibintu bimwe bigaragaza ko tutonoha neza la présence de Dieu. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo aho 2 canke 3 bakoraniye mu izina ryanje bahuje umutima n'inama, niho ndi. Bisigura nimba aho hantu ari Imana iri, turakwiye konoha iyo présence yayo. Kuko présence yayo iri mu ijambo ryayo. Ko Imana yabivuze ko ari uri gihe twakoranye, turakwiye natwe konoha iyo présence.
rero ha agaciro kanini imyanya yawe yo gusenga, kuko igihe twabiminimije, igihe twabifashe ko ari bisanzwe, uko biri kose birashobora kugira ingaruka mbi mu buzima bwacu bw'imwema. Rero igihe cyose wihaye umuhigo wo gusenga, tegura imyanya yawe bitunganye neza, ibyo ushobora kugusamaza n'ibyo ushobora kukurondera mu gihe watanguye gusenga. Aha agaciro kanini cyane igihe cyose wakoraniye hamwe n'abandi, n'igihe cyose uri kurasenga uvuga ati Seigneur, ndi occupé n'ibindi bintu, naje kukurondera kandi shaka kukubona. Abagiye babona Imana batwitangiye imbere muri Bibiliya niwo mutima bari bafise. Umwami Yesu abahezagire cyane. Nashaka ninginge abaririmbyi baze hama twisengere muri bijya bitanu. Kumbure kimwe ntikikuraba, ariko ibindi birashobora kuba bikuraba. Umuntu wese yisengere aho yumva yatsinzwe, Imana yamuganirije, yisengera abwira Imana ati Imana, numvise ibishobora kuba inzitizi mu masengesho yanje, ariko ndakwinginze kugira ngo ungirire ikigongo, ndakwinginze kugira ngo umbabarire, ndakwinginze kugira ngo untabare, umpe inkomezi. Nimba ari gushishikara gusenga, wisabira inkomezi. Nimba ari umubabaro ugutera, ubwira Imana ati Imana, ndase ko umutima wanje umpagararamwo. Nimba ari icyaha, uha umutima wawe Imana, uvuga ati Imana, ndaguhaye umutima wanje. Wiyamburiye bikuremera n'icyaha gikunda kukwizingira ko vuba. Hamubwira Imana ati Imana, nyerekane strategy nshobora gukora kugira ngo shikire amasezerano yawe. Nashaka ninginga ishengero duhaguruke dusengere hamwe muri uyu mutima. Ndazi ko mfise ibyaha byinshi mu mutima, byose nabikuzaniye, nawe binkureko. Nditavye Yesu, ndaje mukiza, ndaje mukiza. Indirimbo umuntu wese abandanya yisuzuma umutima wiwe. Amaraso avuye anyoza ntungane, kandi urampa umutima, kandi oh
ryawe ry'imbabazi, ryawe ry'imbabazi rimpamagara ngo nozwe, rimpamagara ngo nozwe n'amaraso yawe. Ndazi ko mfise ibyaha, ndazi ko vyinshi mu mutima, vyinshi mu mutima, byose ndabikuzaniye, byose ndabikuzaniye, nawe ubinkureko, nawe ubinkureko, kandi urampa umutima, tegura isengesho ryawe, nimba ari kwihana tanga urubwira Imana ati Imana ndarekuye, jewe nditavye Yesu, daje mukiza amaraso tangure kwisengera, bwira Imana ati Imana ndakunyoteye, ndagukeneye, nifuza gutunganwa nawe. Bwira Imana ati amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana nzima yoze umutima wanje, ereka ibiri mu mutima wawe Imana, ereka ibiri mu mutima wawe Imana. Nakanya ko kwinjiramwo, nakanya ko kwisuzuma, nakanya ko kwihana imbere y'umwami Imana. Bwira Imana ati Imana ntabara, kuko ngendera mu cyaha, kandi mwami wanje nico cyaho nahora mbona nk'isoko y'ukubaho, nico cyaho yari isoko yo kugaburira abana cyangwa ibindi byose. Bwira Imana ati Mana, ariko ndemeye kurekura, iyambure mwene data, iyambure icyaha gikunda kukwizingira ko vuba, iyambure ibikuremera, iyambure n'akanya keza. Uhora hari hano, mwe muyera ari hano, bwira ati ndemeye kubabara mu mubiri ariko kugira ngo nkire, ndemeye kubabara mu mubiri ariko kugira ngo nkire. Singomba kwaya iyi minsi 33 mari imbere yawe, ugusenga kwanje kugira ikigutesha mw'izina rya Yesu. Bwira Imana, ereka Imana umutima wawe, ereka Imana umutima wawe, yereke bimwe bikunanira, yereke bimwe bikugora. Yibwira ati Mana mbabarira, Mana ngirira ikigongwe. Yavuze ngo naho ibyaha byacu byotukura tukutuku, amaraso yayo arayeza bikera nka sheregi. Bwira Imana iriteguye kukugirira ikigongwe, bwira Imana iriteguye kukubabarira, bwira Imana iriteguye kukubohora. Bwira Imana iri hano, icyaha wari wanyegeje kibwira umwami Imana, kibwira umukunzi wawe, bimubwire byose. Bwira Imana umubabaro ufise, bwira Imana umubabaro ufise. Yibwira ati Imana, iyo nishwe n'umubabaro biranka ko nsenga, biranka ko mpamagara izina ryawe. Bwira ati ariko uyu mugoroba nifuza kuva muri kino kibanza mvanyeho inkomezi, kuko namenye ko umubabaro atacishobora gukiza, ntacishobora guhindura, ariko igikiza, igihindura ubuzima n'amasengesho ni gusenga. Bwira Imana ati ngomba gusenga n'igihe nuzuye umururazi. Bwira Imana ati ngomba gusenga n'igihe mbona amarushwa, n'igihe bitarahera ngomba gushishikara. Bwira Imana ati singomba kudendebukirwa, singomba gushika intege, ariko ngomba gushishikara mu gusenga, ngomba gushishikara mu gusenga. Yihamagare, iri hano iriko irakora, yihamagare, iri hano iriko
intervena iriko irirura ibwira Imana yereka ibiri mu mutima wawe ibwira ati mwami erega no kutababarira bishobora kuba inzitizi y'amasengesho cyangwa uruharire kudaharira n'icaha bwira Imana ati mwami Imana ndahariye nabo ugomba guharira uze kubashikira witature wiyuzuze nabo niko Yesu yigishije senga Imana iriko irakiza iriko irabohora imitima bwira Imana ati Mana ndagomba kukwizera kwanje kuguma gukomera nikunyiganyige singomba gushishikara senga yihamagare iriteguye gukora muri iyi minsi 33 yereka aho bari kuracika intege yereka aho byariko birakurambira yereka aho ariko urayibwira ngo Mana numva no bivamwa yereke iri hano iriko irirura ivuga ngo ni jewe minkomeza abadendebukiwe abatagira intege ibongera b'inkomezi iriko iratanga inkomezi aho twari ducitse intege iriko iradusubizamo imbaraga ihamagare mu kibanza urimo yibwira ati mwami raba mu mutima wanje ndarekuye ndaguhaye icubahiro yibwira ati ndakurekuriye mubwira ati ndakurekuriye mwami kugira ngo wikorere mu buzima bwanje mubwira ati ndakurekuriye kugira ngo wikorere mu muryango wanje mu kazi kanje yereka ibiri mu mutima yihamagarira ikirakora ntuceceke emera urwane iyo ntambara y'ibyiyumviro vuga ugusenga vuga bwira Imana Yesu yigishije abigishwa biwe gusenga iyo musenga muvuge nawe ntuceceke vuga bwira ayo majwi ibyo wizera bwira ayo majwi ngo naho mbabaye uhora haraza amarushwa yanje bwira ayo majwi ati naho ndi muri confusion uhora haraza situation ndimwo mu gihe gikwiye azongishura azongenderera yibwire ikirakora ntureke kuyibwira umuririmbyi yabuze ngo kuko ari wowe nziga k'ubuntu sinzoreka kugusenga nawe ntureke gusenga yibwira amaganya yawe irakubabaye tangura uyereke ibikugoye yibwira ati Mana ndakeneye kumwiza mwami ndakeneye kumwiza ubu yakubabariye yasusa imbabazi izera ikigongwe cyayo izera imbabazi zayo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo imbabazi zayo nizo zituma tudaherengetezwa tangura rero uvuge tangura uyibwira ati Mana ndakeneye gukora ahantu ndakeneye kumindurira ibihe ahantu yereke tangura uyereke n'indwara urwaye uyibwira ati Mana ndagomba kumwiza mu izina rya Yesu Kristo tangura uyereke ibikugoye mu muryango wawe uyibwira ati Mana intervena mu izina rya Yesu uyibwira ati Mana ndakeneye gukora ndagomba guseruka Imana iriko irakora Imana iriko irakiza iriko irabohora iriko irarestaura amafamiye iriko irarestaura uyibwire iriko irakiza imitima iriko irirura imitima ntuceceke iriko irakiza indwara z'umubiri iriko irakiza indwara z'umutima iri hano ari amajambo iriko iratanga mu mitima amajambo yo kumenya amajambo yishurirwa nuyima akaryo yiha akagikore senga yibwire ngo mwami aho ugendera mu bandi nanje ntusige ndumva kuri hano ndumva kuri kurakora Yesu nisezerano dufise yuko bari mu isi bose munsi y'ijuru bakizwa n'izina ryawe izina ryawe riri hejuru y'ububasha bwose riri hejuru y'ubwami bwose y'ubushobozi bwose kizakora kora
kora kora kora umva abamama umva abapapa umva abajene mwami bariko baraguhamagara bariko barasenga bariko baravuga ngo ni wowe Elshada ni wowe Elgibo ni wowe ushoboye byose ni wowe utananirwa kora wagusenga amababa yawe ibyo nsaba kuri data yiteze ku kwariwe gakubudo sizoreka kugusenga zumukore ramaganya nazo kwanga sizoreka abanama yozomukorera nazo kwanga nashaka muri uyu mwanya mu minota mikeya gusa ushimira Imana ku byo yagukoreye wibwira ati Mana ndagushima urakoze ku byo wakoze byose uhereye saa 9 gushika aka kanya tanga urishimire ubwira ati ndagushima ko wumvise gusenga kwanje ndagushima ko wishuye ibyari bimbakiye mu mutima ndagushimiye ko unganirije mu ijambo ryawe yishimire 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 ibwira ati ndagushimiye ko wahaye umuco inzira zanje ibwira ati ndagushimiye Mana ko ubohoye ubuzima bwanje ubohoye icyaha cyari kinyizingiye ko yibwira ati ndagushimiye ko ari ubundi buzima bushasha mwami Mana yibwira ati ndagushimiye ko ari ugushishikara mu gusenga wongeye mwami yibwira ati ndagushimiye ko hari imiryango wuguruye ugusenga Mana kwanje kugiye gufatana no gukora no gushika ku mugambi wawe ibwira ati ndagushimiye Mana ko ukwizera kwanje kuva uyu munsi kutazosubira kunyiganyiga haleluya ishimire 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 ibwira ati merci Abba ibwira ati nta na rimwe wigere ukoraniriza abayakobo ubusa nta na rimwe mu mateka yawe haleluya biraguhimbara kugira neza biraguhimbara gukiza biraguhimbara mwami Mana kugira ubuntu bwinshi biraguhimbara kugwisha imvura Yesu biraguhimbara kugira neza waremye mu ishusho yawe biraguhimbara mwa reka tuyikomere amashyi menshi n'akaruru kenshi wow. turagushimiye Mana wakoze amashimwe n'icyubahiro bibi byawe ubu n'ibihe bitazoshira mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tuyisenge twizera amen amen